Niteka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri no monesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uno mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya nga mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuza kugaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane ko biriko biravugwa mu gisata ca politike be n'igisata c'ubutungane. Hari bimwe mu bihangange mu nzego z'umutekano mu gihugu c'u Burundi vyatanguye gufatwa bikinjizwa amabero atandukanye. Bamwe muri kano kanya bariko barabarizwa mu biro bikuru vy'iperereza ry'u Burundi, mu gihe abandi bo batanguye gushigwa mu busho butandukanye hirya no hino mu gihugu. Ibi vyose tukaza kubigaruka ko kuko bivugwa yuko ikiriko kiratuma bose bafatwa aruko baba ariko baritambika inyungu zamwe mu bihangange bikomeye cyane mu butegetsi bw'u Burundi, cyane nko gushaka kubangamira inyungu zamwe mu bategetsi bakomeye cyane harimo n'abakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu. Izo nkuru zose kandi zikaza zitangurira kuri komiseri Moise Arakaza batazira nyeganyega yahagaritswe mu minsi iheze. Inkuru zikavuga ko ihagarikwa ry'intwazangabo mu gipolisi Moise Arakaza batazira nyeganyega yemejwe, ndetse amakuru yamenyekanye nuko atigeze ahagarikirwa mu Rumonge, ahubwo kugeza mu masaha yitereye yarapfungiwe mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Uyu yariko yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Nkuko tuza kumugaruka ko benshi barazi ko umukuru w'igihugu Varese Ndayishimiye ubwiwe yivugiye ko igitoro yacifatiye mu minwe. Abandi bakavuga yuko ishira hamwe ry'umutambukanyi wiwe Prestige ariryo ryafasha amasoko yose y'ibitoro nga mu gihugu c'u Burundi bagakuzamwo ishira mu Interpetrole. Benshi bavuga yuko benshi mu bari ku ruhande rwitwa ko ari abo mwiragi rya president Nkurunziza ariryo bari bafisemwo imitahe. Rero ngo kuba komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yarafashwe, ibi vyose birafise aho bihurira n'urudandazo rw'amagendo rw'ibitoro ndetse no kubangamira inyungu z'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angelina Ndayishimiye, nkuko tuza kubigaruka ko muri ano makuru ku buryo burambuye. Nako kandi urongoye ikirindiro c'abapolisi bacungera ibohero rya Mpimba nawe apfunzwe, nawe akaba yaraye mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Ubusuma bw'amafaranga nibwo bwatumye apfungwa. Uyu umupolisi babukoranye nawe we yamaze guhunga. Umupolisi yapfunzwe nawe akaba ari Lieutenant Colonel Habonimana Zakari, chef de poste mu ibohero rikuru rya Mpimba i Bujumbura. Akaba apfunzwe nyuma yo kumvirizwa ku busuma bw'amafaranga bwari bwaraye bukorewe umunyagihugu mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Nandi menshi tuza kugaruka ko nibiriko biravugwa kuri umwe mu baganga yari yakoze ikibi kibishe nga mu gihugu c'u Burundi, muganga Kabura Diomede. Benshi bariko baravuga ko iyo bagiye kure kugwa ku giturire yatanze. Nkuko tuza kubigaruka ko vyose nimuze gucikanwa, fyone subscribe canke s'abone niba utari wafyinda ko kugira ngo tuzocikanwa nadushikiriza musangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje baramubambira bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko nga mu gihugu c'u Burundi hanze imbibe z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. N'umuza TV rero ndabaye kaze muri ano makuru. Ibyangange bitandukanye navyo vyatanguye kwinjizwa amabero atandukanye, ndetse ibindi navyo bikaba bifungiwe mu gasho ka police judiciaire i Bujumbura. Komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yagirizwa urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Abakozi banyeganyega kandi nabo barafatiwe mu Rumonge. Reka inkuru yacu tuyitangurire kuri aba bakozi biwe. Amasoko yacu mu Rumonge akavuga ko senare nkuru ya Rumonge yahejeje gucira urubanza rw'ikibiriraho abagabo babiri bari bafatanywe amaritiro 440 y'igitoro. Abo akaba ari Ndagijimana Paul na Tuyihimbaze Asumani bafatiwe ahitwa ku Mutambara muri komine Rumonge bafise imodoka banyegejemwo igikono gishobora kwakira amaritiro arenga 500 y'igitoro. Bano bagabo bo ubwabo biyemereye ko bakora urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro, baca bamenyesha ko bo bari abakozi ba Colonel Moise Arakaza batazira nyeganyega. Sentare yaciriye umwe wese muri abo bagabo gupfunga umwaka no kuri hadabu ry'umiliyoni w'amafaranga y'amarundi. Imodoka abakoresha yafashwe ikazocabwa leta, igitoro naco nyene kiragurishwa amafaranga agashigwa muri leta. Umwe mu bazi ibikorwa vya komiseri Moise Arakaza bataziranyeganyega yatubwiye ko vyari bisanzwe bizwi ko iyo ntwazangabo mu gipolisi ko urudandazwa rw'amagendo rw'ibitoro. Yatangajwe n'ingene ngubu ariho biyumviriye kumufata, aho yagize ati nyeganyega yarasanzwe azwi ko adandaza igitoro c'amagendo.
yakirangura imanyovu mu gihugu cya Tanzania akacinjiza aciye ku mupaka wa Mugina mu Mabanda. Kenshi yakoresha abakozi ariko nawe nyene rimwe na rimwe araho yafata irya Mugina aciye mu Mabanda agiye imanyovu ku mupaka w'u Burundi n'igihugu cya Tanzania. Uyu ngo yahora abanza kuja kukibikiwe ku Muyange muri komine Nyanzarake, ivyo nta numwe atarabizi ku Mugina. Benshi bati ese ubwo koko komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega azohanwa. Igitangaje muri urwo rubanza ningene abakozi bakira urubanza rw'ikibiriraho, ariko umukoresha wabo Moise arakaza bataziranyeganyega we akaba atarahamagawe muri urwo rubanza. Sentare nkuru ya Rumonge ngikaba nshobora kwitwaza ko yo idafise ububasha bwo gucira urubanza intwaza ngabo y'ipete rya koloneli, kuko yo urubanza rwayo ruhera muri Cour d'appel. Ariko mu mategeko mu gihe umwe basanga icaba afise ico bita privilège de juridiction, bose baca bajanwe muri sentare ishobora kwakira urwo rubanza. Ukumanyagura urubanza rumwe rukavamwe imanza zibiri zidasa bishobora kuvyara ko hohanwa abo bashoferi batoya nyene kubatuma we ntihagire icaha yagira imbere dosiye yiwe ikibagizwa. Moise arakaza bataziranyeganyega kandi asanzwe avugwa mu mabi menshi cyane arimo ubwicanyi yakoreye mu makomine atari make nka Matana, Bururi, Mugamba, Kabezi, Kabarore n'ahandi. Moise arakaza ntigeze kandi hanigwa ubwo bubisha, aho yaciye hose yama yigamba ko ashigikiwe nabo hejuru ku buryo ataho mukora ko. Akiri muri Kabarore ho yavuga ko ashigikiwe na Perezida Ndayishimiye. Muyandi makuru ariko aradushikira cyane kuri dosiye ya komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega nuko ho bari impari ziriko ziraja mbere mu bihangange bitandukanye nga mu gihugu cy'u Burundi, kuko umugenduzi Murantunge General de Police Christophe Manirambona batazira wakanya asanzwe ari cegera cy'umugenduzi mukuru w'igipolisi amufata nk'umungu we mu vy'akazi. Rero uyu nguyunga akaba ariko arakora ibishoboka byose kugira ngo uyu komiseri Moise arakaza bataziranyeganyega arekurwe nkuko tuza kubigaruka ko makuru tukiriko turatohoza. Suwo wenyene kandi ari mu gashoka police judiciaire Bujumbura, kuko n'urongoye kirindiro cy'abapolisi bacungere borere kuri rya Mpimba apfunzwe. Uyaraye mu gashoka police judiciaire i Bujumbura. Ubusuma bw'amafaranga nibwo bwatumye apfungwa. Umupolisi babukoranye nawe yamaze guhunga. Uwo mu chef de poste Mpimba yari mu Kanyosha ni muti vyagenze gute kugira ngo Lieutenant Colonel Habonimana Zakari chef de poste mwiborere kuri rya Mpimba Bujumbura apfungwe nyuma yo kumvirizwa ku busuma bw'amafaranga bwari bwaraye bukorewe umunyagihugu mu Kanyosha mu gisagara ca Bujumbura. Hari kugenekerezo ya 15 ku kwezi k'umunani uyu mwaka wa 2025, uwo mu chef de poste Mpimba yari mu Kanyosha n'imodoka, aho yari kumwe n'umupolisi umucungera umutekano yitwa Ernest, be n'undi mupolisi yitwa Ndayubahirize Terence w'ipete rya Premier Sergeant, akaba anatwarira aho nyene mu Kanyosha. Bari kwibarabara rya kabiri aho mu Kanyosha nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro, niho chef de poste yahamagara umukenyezi yari hafi yaho afise agasakoshi sakame karimwo amafaranga atari make, ariko nawe aranka kugenda kumwitaba mu modoka. Aho umwe mu bamucungera umutekano wiwe yaciye asohoka imodoka aja gutegeka umukenyezi kwitaba Zakari amukankamira ati nyaruka witabe chef mu modoka ariko araguhamagara. Uwo mukenyezi yabandanije kwihagarara ko aramwankira kwitaba. Muri ako kanya wa mupolisi Terence yaciye yururuka muri ya modoka n'ishavu ryinshi, aca ashika yaka wa mukenyezi ka gasakoshi yari afise karimwo amafaranga y'amarundi miliyoni 4,200,000, aca asubira muri ya modoka yarimwo chef de poste Zakari. Gushika aha ntituramenya ko abo bapolisi bo bari bazi ko umukenyezi yari afise ayo mafaranga, bagaca batega umutego wo kumusahura. Ico bikoze nuko aya mafaranga yose baciye banyuruza. Muti none vyakurikiranye gute? Muri ako kanya bagisahura uwo mukenyezi haciye haduka akajagari, abapolisi bahegereye baratabazwa, nibwo haciye haza abandi bapolisi na OPG, niho baca basaka muri ya modoka basanga ka gasakoshi ka wa mukenyezi karimo indani, bakuguriye basanzemwo 13,000 gusa. Aha rero baciye batwagwa kuri poste y'igipolisi. Igitangaje chef de poste Mpimba wewe baciye bamureka aritahira n'umwe mu bamucungera umutekano. Bamaze gushika kuri poste niho abaraho bibaza aho ba Murantunge, niho bibaza aho ba hakamanganiye hazimanganiye amafaranga yose. Kumbure bamwe bari mu modoka baciye bayagabangana, aho rero haciye hapfundikwa ingingo yo gusaka.
Imbere yo gusaka uwo mupolisi Terence yavuze ko afise amafaranga atarenga 350 ariko bamusatse baca bamusangana amafaranga arenga 900 y'amarundi. Niho hacafatwa ingingo yo kumupfunga, ariko biranka kuko wewe yararahiye ararengwa ko atinjira mu gasho hatabonetse chef de poste Mpimba. Amakuru dukesha amasoko yacaho mu Kanyosha, umupolisi amaze kwanka kwinjira mu gasho hacaduka akajagari kadasanzwe, arabagwanya gushikaho bagenzi we barasa hejuru kugira bamutera ubwoba, ariko bibi vy'ubusa baca bamugumiza ko yamapingo mu maboko naho yahavuye atoroka. Muti nanone vyagenze gute ngo umupolisi atoroke? Inyuma kwanka kwinjira ibohero uwo mupolisi Terence yaciye atoroka, ariko igitangaje nuko atorotse yambaye amapingu ku maboko. Biragoye gutahura ko kwabaye gutoroka bisanzwe canke kwabaye gutorokeshwa. Ejo hahise rero niho chef de poste Mpimba yaca arengutswa imbere ya procureur general acatangura kwisigura avuga ko wewe atazi vyabaye kuko ngo yari yahaze utuyoga, akavuga ko atazi vyabereye muri ya modoka barimwo. Ariko izo nsiguro ntizanyuza bariko baramwumviriza. Nyuma yo kumwumviriza haciye agirirwa ko apfungirwa mu gasho ka police judiciaire mu Bwiza, aho yari ijoro rya mbere. Kumbure izindi ngingo zishobora zikurikira nazo zirashobora gufatwa mu minsi iri imbere, cyane cyane nkuko benshi bariko barabivuga ko uru rubanza rushobora kuza nawe kumugeza kure. Andi makuru ahari kandi nuko benshi mu bategetsi bo hejuru nabo mu nzego zitandukanye z'umutekano nga mu gihugu cy'Urundi nabo bamaze kumenya ivy'uru rubanza, bakavuga rero ko bitaza kwava byorohera uyu mu chef de poste wo mu iborero rikuru rya Mpimba, mu gihe kandi bivugwa yuko yarasanzwe avugwa mu mabi nkaya ngaya. Siwe wenyene kandi kuko hari n'imyidogo ikomeye ku muyobozi w'iborero rikuru rya Rumonge. Hari amakuru yigeze kuja ahabona avuga ingene umuyobozi w'iborero rikuru rya Mpimba Frederic Niyubahwe yaraherutse guhana abaserukira abanyororo bahora bakandamiza abandi mu kubaka amahera y'umurengera. Frederic Niyubahwe yarabaye karorero arashimwa na benshi. Mu iborero rikuru rya Rumonge rero hose ko biri havugwa y'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza yoba yarahinduye ibohero isoko giwe adanarizamwo ibinyobwa ku biciro vy'umurengera, akanavuga kandi ko hari amahera toza abanyororo aciye ku kagwi k'abajejwe security mu ibohero. Ubu ni bumwe mu butumwa duherutse kuronka buvuye mu bakozi ba prison Rumonge. Uti amahoro. Abanyororo mu ibohero rikuru rya Rumonge barahanzwe n'ibibazo vyinshi. Kimwe mu bibahanze ni ikibazo c'amazi, aho ayo arakunze kubura gose. Barahanzwe kandi n'umuyobozi w'ibohero Pascal Manirakiza asa n'uwahinduye ibohero nk'isoko yiwe. Aragenda akarangura ji bita fungusi mu isoko ya Rumonge, aho ikarato ayigura 42 y'amafaranga y'amarundi akaca yigurisha 52 mu ibohero. Kundwi arinjiza amakarata arenga 600 ya fungusi mu ibohero. Muca mwumva ko kundwi yinjiza amafaranga arenga imiliyoni 6 nk'inyungu yiwe akuye ku munyororo yigorewe. Umuyobozi w'ibohero wenyene afise kandi akabare mu ibohero, aho kiyeri yahora kigurisha 600 imbere yuko haza ibiciro bishasha amusteri ku mafaranga 8,000. Ivyo byose abikorana n'uwitwa Salum ajerwe security ya mu banyororo. Uyo Salum yakuwe mu iborero rikuru rya Gitega yagirizwa ko yashatse kwica umuyobozi ashitse mu Rumonge acabwa guserukira abandi banyororo. Uyu muyobozi w'ibohero asanzwe kandi akorana na Salum nyene mu gutoza amafaranga 5,000 buri kwezi ku munyororo wese iyo bafise agatelefone ko kuvugisha umuryango. Aha rero ntituvuza amagorwa abanyororo abagwaye bagira. Ntabemerera kuja kwivuza, arabatuka akabagotsa ngo nibashake bapfe. Ibohero rya Rumonge rishobora kuba ari ryo rya mbere rifise abanyororo benshi bagendera kuri bekiye. Ubumuga burarembeje abanyororo kubera kutavugwa neza. Ukuntu umuyobozi akora nakamaramaza, arakwiriye kwihanura. Nivyumvikana ingene akeneye gukandamiza no gutungira ku banyororo bigorewe. Uti twebwe nk'abakozi dukorana nawe turipfuza ko hobaha audit, hakaza umugwi uvuye hejuru gasuzuma ibikorwa vy'uyu muyobozi. Turipfuza kandi ko ubutumwa bushikira umushikiranganje mushasha w'ubutungane Ritemoni Katihabwa, maze akishikira hano kuraba ibiba biriko birakogwa n'ababa barajeje amabanga, ariko bo bagasa n'abasiga isura mbi iki gisata c'ubutungane ndetse n'igisata mu yandi makuru kandi nkuko twabivuze hari muganga Kabura Diomede yoba hava ari kugwe ngo nako dape ya Gitega.
hari amakuru yagiye habona ya muganga Kabura Diomede yagize inyifato iteye isoni mu ijoro ry'igenekerezo ya 26 rishira igenekerezo ya 27 ukwezi guheze kuri hôpital regional ya Gitega. Inyifato yahitanye ubuzima bw'umwana yitwa Igiraneza Moses. Ku igenekerezo ya 30 Mukakaro uyu mwaka sentare nkuru ya Gitega yahanishije muganga Kabura Diomede umunyororo w'imyaka 3 n'ihadabu y'ibihumbi 100 n'ishumbusho ingana n'imiliyoni 50 z'amafaranga amarundi zohabwa umuryango wabuze. Muganga Kabura Diomede yarunguruje urubanza muri Cour d'appel ya Gitega. Urubanza rwarahamagawe ku wa kabiri uheze ariko umuryango w'umuhisi uhabwa irindi sango. Nkuko amasoko yacu abivuga hariho umugambi wapfunditswe wo kurekuza muganga Kabura Diomede. Urubanza rwitezwe kumvirizwa uno munsi muri Cour d'appel ya Gitega. Ngabashaka kurekura muganga Kabura bakaba bavuga ko kubera umwana yamaze guhambwa ubu bashobora gukora ivyo bashatse vyose. Ivyitwazo vyateguwe gukoreshwa nuko muganga Kabura Diomede nawe yaragwaye uwo mugoroba ariyo mpamvu atavuye uwo mwana. Ivyo ntibifashe. Agwaye yari gusiba akabimenyesha ibitaro maze akazundi muganga ararizamu. Ikindi kandi badukanye nuko umwana yazanywe kwa muganga aremvye abo ngo banakeneye kubihindukiza se w'umwana abari we akurikiranwa. Nisho benshi mu bakurikiranira hafi vy'amategeko bakavuga ko nta shingiro gifise kuko umuvyeyi yari yaravuje umwana bamuha imiti afatira muhira abonye bikomeye amuzana mu bitaro. Noneho ico sico cosigura impamvu muganga Kabura Diomede yanse kuvyuka kuraba umwana akabwira abaforoma ngo nibareke kumugora. Ese sico cosigura ingene yishuye nabi se w'umwana ariko aramwinginga ngaze kumurabira umwana. Sico cohindura icavuzwe na muganga ko umwana yishwe no kubura umuganga amuraba kare. Abariko barakora rino rementanya bahereye kwandika ku mbuga zitandukanye haraciye indwi zibiri basaba ko bahindura inkuru yatanzwe. Ivyo babibwira Pacifique Ninahazwe ngo yandike ko Kabura Diomede yaragwaye kandi ko Igiraneza Moses yaragwaye ingwara idakira. Pacifique Ninahazwe yarongoye ishiramwe Focode yari yamirije ivyo bariko baramusaba arabatomorera ko bashigikiye ko abaganga bigenza nka Diomede Kabura bahanwa kuneza abagwayi bose. Ukutabahana rero bikazotuma hari abagwayi benshi babandanya gufatwa minenegwe mu bitaro bitandukanye. Abacamanza baza guca runo rubanza ngo babikorana ubwitonzi bwinshi bibike ko runo rubanza rurabwa n'abarundi benshi kandi ko rwerekeye uburenganzira bwa buri muntu bwo kuvugwa neza. Rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanyu fyonde subscribe canke sabone niba utari wafyonda ko kugira ngo utoje karonka dushikiriza sangiza no makuru bagenza aho bari hose kugira ngo nabo baje barashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi hanze y'imbibe z'igihugu cy'u Burundi ndetse no makungu ya kure. No Mpuza TV Imana bayezegere mu kugwazanya vya misi yose muri ko murakora amakuru yacu yoyo arabandanya.